iki ko kumva ba mannequin abantu Jifu afise urwego ariko arashikaho kandi urwego ruteye imbere cyane bisiga cyo cyara kuryoheye gusuma ibindi byose kuvuga itangiro eske maître ivyo bintu byo babikuriha byo ni cya kindi kintu ukora inyuma yuko usanga mu Hello everybody, kuri Sanlook TV ni 13 or 13 busy love the first one hit in Africa. Kuna musuri hejuru ndi kumwe n'umutipe akomeye cyane murabona hagati turi kumwe hano onye n'umutipe akomeye cyane umutipe akora n'ibyo bya mannequin ibintu nk'ivyo bro reka ndagusabe widondore bwira abakunzi ba Sanlook TV izina ryawe ndetse n'akazi usanzwe ukora muri rusange. Yes yeah nitwa Jeffo Junior nkamandu mannequin nkandu model ego nivyo. Yes Jeff abantu batazi mannequin bisigura iki ko kumva ba mannequin abantu bekana imideri impuzu biki nibiki tugire ku muri kugira ngo n'uri kurikana Sanlook TV abona ati mannequin bisigura iki. Bon mannequin n'umuntu agira bya mannequin nibigira bita benshi bazi ko ibintu byo gutambuka n'ubundi ibintu byo gutambuka like kwactinga mannequin n'umuntu wese afise scene yo kwactinga nk'ibintu nko kuba ukina amafilme n'ibindi bintu donc mannequin n'umu acteur kandi un artiste. Yeah, c'est ça. Yes, bo. Jif, kubakunzi ba Sanlook TV, babwire mbega, Jif yatanga ibintu bya mannequin ryari iyo ngabire yakujemo gute mbega ni ryari bagiye kwitahora yuko ufise iyo mpano ya mannequin? Ego mannequin na je ni ibintu nakunda kuva kera. Ni ibintu bijya umuntu abamwo atazi ivyari ivyo. Je mannequin natangiye imisazi natangiye kuvyumvamo fise imyaka 10 uko. Ariko buke mbona ibintu abandi bantu kuri je nakunda kora cyane amasinema. Nkabona bagiye bakitera kina amasinema buke ndabakurikirana nange kubakurikirana ndabaza cyangwa mbona abo acteur bakina by'amasinema kandi aba mannequin. Et puis apengeye kurikira indani cyasanga na mannequin ndio cyamitamwo ku mannequin. Ayuma kutanganje kari yanje umanikina neza na neza yatangiye muri 2019 niho mwaka natangiye ku mannequin rero ari officiel no kuvuga mannequin mannequin nyene afitemo urusha like official yego mbega mfashitiye ngaho nyene eske kuba ukora mu bya mannequin eske mwamufise timu mukoreramwo mukora muri bangahe bimeze gute? Ok, bon, je mu bisanzwe mannequin siko ngandu mannequin indépendant ariko ndafise agence yitwa Umudeli. Ya agence Umudeli ni agence ndimwo yankujije n'ubu yacari kirankuza mba ikiramfasha bindi bintu mba ni agence imere yuwanje niyo ifasha ibintu byinshi kwiga mba ibintu bya technique n'ibintu by'ubwenge mba ni agence ifasha ufenduma ariko nduma mannequin indépendant Okay ngiki muri ko murakora kugira ngo iyo uwo mwuga wanyu mwacaguye kuba mannequin kwerekana imideri y'impuzu kwerekana amakostime ko ari meza canke bikinja biriya none ico ni ikintu nyabaki muri ko mateko kugira ngo iyo strategy yanyu mwafashe ishobore gushikana uburundi hanze ndetse no mu bindi bihugu? Okay strategy duko turakoresha ubu misanzwe abantu benshi ntibira kukira mu mannequin nibina bafise ni nk'indoto afise muri we ariko ntibiratangura kuboneka mu buryo buboneka umva ni nka rêve afise sasa rero kugira ngo birealize bisa ko abiplanifya bikaja mu bikorwa ariko kubganje mbona umenga ibintu ngiye gutanga mu mwaka umva na objectif afise muri je mu mwaka ariko sinobabwira ko ari strategy yuko nzogira ariko biracari mu nteguro yuwanje muri je ariko vuba muzo yibona Okay bwira abakunzi ba Sanlook TV mbega umuntu yo bashaka kuja muri mannequin yo afise iyo objectif afise suggestion kuja muri mannequin mwoshobora kumufasha bisaba iki en fait? Okay ku mannequin d'abord mannequin ni nk'akazi kwanza ni nk'akazi ni nka carrière kurya ari umuririmbyi kurya ari mu fate nk'aba mécanicien n'abandi bantu ariko mannequin navyo nuko nyene mba nakazi sasa rero ari akazi kuja mu kazi ni ibintu d'abord kwanza uba ukunda d'abord si kuvyumvamo nawe nyene uvuga je shaka gukora akakazi kazomfasha mu buzima bwa kazonyinjiriza sasa kwinjira muri mannequin ibintu byoroshe cyane giku kwanza ubikunda ikindi kintu naco kwiga nibisanzwe n'umuntu wese ntavuka hama amenye ibintu konyene byoroshe hariga imbaja kwishurya ngo anonosore ibintu azokora muri kazoza canke akazi ari mwagiye formation ivyo biza buke sasa rugira ngo winje muri mannequin faut kuba ufise kwanza ikintu bita ishaka
kandi ukarondera n'abantu nk'ama agence kwa agence no mannequin udafise agence nuko noshaka ko umunyeshu udafise ishuri quand même donc nuko rero biroroshe cyane nukurondera ama agence wojamo bakakwakira hanyuma ibindi ukazomenya buke buke amuzoce witwa rero mannequin uronke carrière yawe umva kaba kazi kiwawe donc just a minute mu gihe watanguye mannequin ni cya kintu coba cha mannequin ni cya kintu coba cyara kuryoheye gusoma ibindi byose kuvuga itanguro ushika no uvuga ati kintu kabase ndaciratira okay kirubya ngo turabe kwa nje natanga karere yanje ya mannequin beturabe ni nyigisha hasi d'abord ni nka fate nka competition mva ni ibiye naciye muri mannequin je maze guca mu ma casting kuvuga ni ibintu bita ama recruitment nkabijya bavuga ni guhamagaza abamanike kwinjira mu agence je maze guparticipa ma casting ane mu ma casting yose ane Imana ishimwe naratowe mu bandi bamanike umva nicyo kintu uvuga ko ca kindyohera gushika muno mwanya umva niyo chance fise muno mwanya ariko ndiko ndifuza vuba ko nogerageza mu bindi bihugu quand même donc nibyo nshaka kuvuga ko ibindi byose ndakora nyine ariko ndifuza ushika mu rundi rwego donc maître twabonye sinzi ko ari gitabo sinzi ko ari agenda cyane ko Jif Junior ndibaza yuko abantu ko kana Sunlook TV murabona yuko uno mutipe Jif afise urwego ariko arashikaho kandi urwego rutembere cyane bisigura ngo si wa muntu ho ngaha kuri urwego rwano hagufi afise n'igitabo ciwe afise ibintu bishobora kumuranga identification yiwe ni kuvuga ngo uyu ibintu by'umankina ni ibintu bikomeye cyane est-ce que maître ivyo bintu byo babikuriha byo bimeze gute kugira ngo n'ubundi munega gukorana na Sunlook TV ashobora kuvuga ati vraiment kino kintu cya mankina ni kintu cyiza cyane ni kintu kiriha kiri fiable kiboneka cyane ngiki ukangurira abandi urundi gwaruka cyangwa abandi bantu bose bakora kuri kana Sunlook TV ego murakoze mankina nakazi gahemba kandi cyane siko umuntu wese ndiko ndabwira nga ariko arakurikirana ikiganiro mankina nakazi gahemba cyane jewe ubuzima mbayemo jewe ndi mu mannequin kandi ndabigyoye cyane ndarihwa barampemba neza kandi sinidoga bamwe yakunda vuga ngo mannequin nihemba donc wowe wicaye ngaho nakavuga udakora ntakajye wozo kwicara ngaho ushaka ikintu cyo kwizo guhemba kora rondera ama activité ucrea nyimba ushaka kugira publicité créer ama publicité nyimba ama shooting uzogira ngo azoguhemba bazoguhemba ariko nyimba ifuza ko uzohembwa neza kora ama publicité rondera nyimba ama film uja mugagira en tant que mannequin nyimba uja kuja mu muziki ukaba mu king video en tant que mannequin birondere ubikore hanyuma document kico niko kirakwinjiriza sananje nibwo ubuzima nje bunyinjiriza ya publicité nkahembwa nkabaho neza fait niko kazi kandimwe sasa kintu cyose ndiko abantu ndiko bakora aba Sunlook TV ndabahamagariye nyimbo ukunda mankina benshi nakazi bagaya ngo ni gahemba nika oya ivyo sivyo ivyo bakunda kuvuga kuri bamwe bavuga ngo bacitse intege kwera kudakora kwera ubunebwe ukora rimwe kabiri ejo gacucika intege ushaka ngo kwera ukukora ngo nturi kurahembwa alors il faut que ugurukana mu mutwe ugahamagara n'abandi ugakora cyane ko ejo ni heza nanje nuko sindacika intege ndiko ndakora kandi ndiko ndahembwa ni buke nzoshika mu rwego nifuza gushikako mankina rero irahemba wonyimbo kunda akazi kawe ko bavuga umwuga wari wose umva urakiza exactement donc nuko rero umuntu sinyimba kunda mankina nakazi yes Jif Junior twibutse ahantu ho bari ama agence yanyu ngaha mu Burundi bwacu kugira ngo uwo bayegereye mu zo agence ashobore kudodora cyagira icyo ashoboye kubaza mu byerekeye mankina adresse amagence y'amadresse yambundera amagence menshi cyane andi tutazi twebwe amanike bwite umva hariyo amagence cyo tumenyera yo modeli ari umuringa hariyo za irembo hariyo rumuri n'izindi agence ziyaringa mu Burundi na Siep sasa rero ndamagariye ahantu bose bifuza kwinjira muri manike bashobora kwinjira bakadodora zirahari nyinshi tukora muri 20 tutazi amadresse uvyifuza biroshe cyane uja mu site web ya mu platform yabo nka Instagram na Facebook baka-applyinga kugira ngo binjire muri zo agence biroshe cyane hanyuma ibindi byose amamezire ibiki biroroshe nukujayo ama agence ni menshi mu Burundi kugira ngo byinjiyemo nukwitaba ama agence Mr Jif Junior apare umaneke ni cyakindi kintu wo gukora mu buzima apare yo kuba uri umaneke
Okay, hapa ya mannequin ndumu coach ya ndumu entraîneur wa mannequin ndigisha mannequin gutambuka n'aba mister kwa nifuza kuba aba miss n'aba mister ndabigisha kwikomporta nk'aba miss kuba muri ako kazi k'aba miss sa niko kazi kiwanje ndiko ndakora mino miss canke nibindi bintu nkanga ndumu acteur ikindi kintu naco ca nyuma ndumu mannequin publicité ndayimvya publicité nyumba ushaka ibintu publicité no vyiwawe bikamenyekana ushaka kundondera hama nkabigufashamo donc c'est ça. Mwumvise yuko Jifu Junior abantu bashaka kuba ba miss n'abakiha abigisha gutambuka ibintu nk'ibyo kugira ngo uzogenze cyane ashobora kuba bambere ukabukaya kuba umu mister egera Junior agushire ku muri line. Ego karibu cyane. Yes. Jifu Junior turangiza ikiganiro cyacu wakajambo kamwe wotumirira urwaruka cyangwa se wotumirira abandi bantu ku bantu batari bazi ibintu bya mannequin cyangwa se bavyumva ukuntu mugabo ntashobore kwitahura akajambo kamwe turangiza ikiganiro cyacu. Akajambo no tumira abantu bifuza kwinjira muri mannequin canke bakunda mannequin bon nibabijemo fait nibabijemo kweri nakazi keza kandi gahemba neza kandi karyoshe so rero kaze mumere nkanje uko nanje gwego ndimwo darukunda cyane kandi ifuza gukora nibyinshi cyane ndumu mannequin w'umurundi kandi ndi fier muri ako kazi so kaze ego Jifu tubashimire cyane muri kare kandi muduhaye. Yego murakoze cyane. Twizere yuko nk'undi Musa Look TV niri kwaza kubatembera ahantu muzamuri ko murakora ibintu bya mannequin mwagize conference runaka muzodutumira kaza kwaraba. Yego kaze cyane nzobatumira vuba no mino misi kwa ubu iyi niyo interview yanje ya mbere ntabeshi niyo interview yanje ya mbere nkoze mu ma channel mu TV online niyo interview ya mbere nkoze interview zeruka nazikora ama television ariko niyo interview yanje ya mbere nkoze mu TV online vuba nzobakira kandi ndabaye izindi nkuru kwa umuntu agenda akora buke ndabindi bintu bishasha ndetse tukazokorana neza vraiment ndugusaba ubwira abakunzi ba Sunlook TV bakore subscribe kuri channel yacu. Yego so bakunzi ba Sunlook TV ni muje kuri channel yitwa Sunlook TV mu fyonde kuri subscribe murakoze kariti. Hama turangiza ikiganiro cyacu amwishe ko kumwe n'umutumire wacu Jifu Junior akaba asanzwe ari umumannequin akomeye cyane mu mannequin akomeye cyane hano mu Burundi abica bigacika hama kuri microphone yari 13 Biz Love aka the first one hit in Africa inyuma ya kamera ni CB. Okay, ciao ciao.